Uwo musore yakubiswe yitwa Bizimana Bienvenue azi ku izina rya Elise Boy. Akaba yafashwe n'abantu atashoboye kumenya mu gihe yari avuye mu giteramo hamwe na mwene wabo umuririmbyi Nzeyimana Toma azi ku izina rya Mukombozi. Bizimana Bienvenue yatowe masaha 9 z'agatondo imbere y'ahaba muri commune ya Nyakabiga akavuga ko abamusinzikaje ubuzima bamwitiranyije n'uwo muririmbyi Mukombozi. Uwo musore atubwira uko vyagenze akongera agasaba ko ubuzima bwiwe bwo kingirwa. Turi mu modokari dushika hanu nyene numva baraparitse urumva je nta kimwe mbona baraparitse tutangura kugenda n'amaguru aho hantu hari hameze ukuntu umenga hariho ibishanga byinshi n'ibindi birato byanje niho vyatakariye ngaho nyene basi tungura kugenda bagenda bankubita imigere ngo muijya bishanga bamvyura bankubita amakofi ibintu nk'ivyo turagenda baca bashikana hanu nyene bari bateganije kunshikana. Chance naronse ni imwe baraje barankura ko kijya gitambara bakinkuye ko kijya gitambara baca barafata telefone baramfotora bamfotoye ijya foto baca bayirungika ku muntu bayirungise ku muntu ujya muntu rero mu bisanzwe aratuzi twese yaciye ababwira ati uwo muntu mufashe siwe uwo mufashe ni petit frère wiwe kandi yitwa Elise Boy ndamuzi n'umu artiste je na shaka nsabe inzego z'umutekano ziturabe natwe kuko turi mu ngorane turi mu mazi ashushe kandi urabona ubuzima bwacu buri kuri danger badufashe vraiment baduha umutekano natwe tuyumva abantu nk'abandi kuko mbayeho mu gihugu canje umenga ndumu étranger wumva sinzi ukuntu no bivuga vraiment. Nayo murivyi Mukomozi wewe aremeza kuko gusinzikarizwa ubuzima bwa mwene wabo gufitana isano n'indirimbo ariko kuririmba yise Nzeyimana. Arasaba ko inzego zijeje umutekano zo mukingira nk'umurundi wese ari mu ngorane. Kuko imaze gusohoka gusije indirimbo yanje Nzeyimana ikirere cyahindutse cyane kuko apresa niuka aru waginyira mbwire yuko bana iyo ndirimbo hazogeye igizo irimbira ahantu tari mu kabaruko nabashaka kubwira nk'ubwo ngo uri Mukombozi bwawe nunganuko iyo ndirimbo numvise muri RPA ni wayirimbi tepenti ngo arageze azogera igizo irimbira ndirimbo ahantu utabona atari amatara atari micro atari bafu atari abadije atari n'abafana cyaza gusaba ibintu by'akabare mijya modoka sinzi abaribo simavimbesha ariko icyo nsaba gusa kimwe nuko isitabaje umutekano kubera isoni cyane ko umuntu ashobora kuza agakidnap umuntu akajya mutwara ahantu akamana iminsi ibiri kandi bakaba bafite n'ubushobozi bwo kumugarukana handi nyene cyumengo ntabi kandi dije tomaze gutanga raporo ku gipolisi yateye isoni bisigura yuko tweke n'ingendo z'amahoro abantu bagiye mu picnic natwe tugiye muri concert baradusopa imvire abo nabo kiki badasopa abantu mumeze nkabo bibishoneka yuko hari ahantu urwego rwa security rudashika mu gukora akazi kago ikindi nacyo suko ngo security yanje misanze security yanje niyo security y'abarundi bose kuko na security ifise je isangije ikindi nacyo nuko ibi insecurity kuri je ni insecurity iri ku barundi benshi hari benshi babayeho nkanje kunyene hari n'ababayeho kurusha jewe. Mwomenya ko muririmbyi atari rya mbere agira gutera bwoba nabo bantu bivuye ku majambo ashikiriza muri izo ndirimbo nkuko yabitubwiye. Ndiyankiye dance bandanse ndabate mu gasho mumusangeyo ndaza bagenzi banje bishe baba bikira ndabadondagure cyanke umwe avuka hariya izina giwe yitwa amatara acitse nzombabwire ejo kandi sikosha ryanjye ni rya Regideso uvumwa na benshi ugatota.